Asante. Shikamo. Marasaba. Nigi? Gitusi. Kweli? Shikamo. Hapana. Mwenye Kiswahili mrakizi mwebi. Oya, je navuze shikamo. Nivyo nenyere ni shikamo. Eh. Ndo waze neza kubwiye shikamo. Ntuzokwemera kandi umuntu akubwiye shikamo. Aha, amahoro y'Imana bane nawe. Nawe amahoro y'Imana yahuwa abane nawe. Bo, by the way murakoze cyane kuntiza time yanyu. Mwana muto yakuza abafana. Thank you for the gift Chimamanda, thank you. Mugabo ya Demire bashe gendo zoya kwishuza ntashi. Wanyiteye mugabo. Ayaguhe Chimamanda ariyemera gose ngo afise amafaranga ngo abasani ngo ntibatunze naguhe. Asha jewe ntabwo ntunze Imana ntunze umuryango ntunze amagara nta kindi nibwo butunze mfise. Ntunze impwemu. Ubwo butunzi bwa mbere mfise. Ngaho fija twatwe tukakwijamba. Ego murakoze hanyuma nitwa Fulgence Mika mwesha makuru kuri PJ Classic FM ariko sanzwe ndi mu blogger nye nasanzwe ngaho kuri social media nkuko benshi basanzwe babibona. Banze mbashimire kuri time muntije hanyuma hari ibyo nabajije kare sinza kubisubiramwo ariko haraho twari tugeze igihe Mr Swag yabaza ku kintu cyuko umuziki wacu ngo utaraja ku rwego bita mpuza makungu. Hari icyo mwishuye cyo ngomba kugarukako ariko baravuga yuko twege ngo tutarashika ku rwego mpuza makungu. Murabona habuze iki tuzoteba tubigira ku bigenze gute? Urwego mpuza makungu ni iki? Ko umuziki wacu wovuzwa ku buryo ukundwa hagakugwa umuziki uza gushika mu bindi bihugu. Nari mu Rwanda ntibabavuza. Biri hasi cyane cyo kimwe nuko bavuza izi wabo. Ntimuvuza. Kumenya kwanza urwego mpuza makungu c'est quoi? Ça veut dire quoi? Nico kintu cyambara utegezwa kwanza kumenya. Abarundi bategezwa kumenya. National sivyo? Yeah. Icyo nacishuye na national ni muhira nganye ne national amuhira. Yego. Mpuza makungu c'est quoi? C'est international. No umuntu agiye aba basigaye baja kuvuza za hariya ega ntabwo ega bitanga uruko nyene. Umuntu usoza igihugu ukaja kuvuza n'uburu international. Birumvikana. Cyangwa ko mwagaya ngo nikubera ari amapayi limitof. Boso sinibaza ko ari ukubagaya ahubwo peut-être ni umuntu avuze yuko twaba dushaka kubyihutisha yoba yihenze niho hantu nkeneye gutahura. Nabancanche baravuza no hanze kubera kuri ndamudasubira kunuze cyangwa bamushaka je sais pas basi tuje mu ma awards nka za BET cyangwa bari kuvuga uko basi akuvuza international aba nibyo basohoka hanze baba deja n'aba international. Erega nyene ubaye international tegeza no gupambana muri ayo mahiganwa yo hanze. Wari kuvuga rero kintu kiri précis apa kuvuga ngo juste en général kuko uvuze uko ntubu banuze bari muri Suisse bakora baravuza Kidum ari muri Canada c'est quoi ça? C'est pas international. Nibyo. Et alors wari guprecisa ati peut-être kubera iki twebwe tutoja muri yajya mahigana tumva za Trace Award zibikini wari guprecisa ko nandi deja indirimbo yawe nimba uva mu gihugu uja hanze y'igihugu kuvuza uri international bro sinzi je ukuntu mutahura international nije ntabitahura neza je comprends pas. Bo peut-être nuko nari nabanje kuza kuri ico cyane ariko bavuze ko dukora umuziki uri international ariko ntiduhavure tuza ngo tuze kumena bya bihome byo gaturonke bwa bushimwe tuzohavura twemera yuko nyene koko twashitse. Chance umuziki international n'umuziki umeze gute?
wa muziki uko tubitahura twebwe umva wewe nk'umujournalist ukuntu cumva umuziki international umeze gute nuko ari umuziki uja buka imbibe bagutumiye kuja kuvuza hanze nuko baba bakunze imiziki yawe savide gukora sa ya aho ni none ushaka ikindi giki abo we precise ati tugeneye ko tubabona muri BT dukeneye ko tubabona muri je sais pas zijya manuze yajya ma award c'est tout nako vuga ngo international abari nimba batangiye gusohoka bakaja kuvuza hanze koreka mutabaha agaciro ako gaciro ka kuri mkutakaba agaciro turakabaha ariko bambwiye muko muravuga ngo koreka ngo abarundi bataba ngo kugwego kuvuza bro iyo mvugo muze murayireka ahubwo muze muraprecise dukeneye ko natwe tubabona kuri zijya award zijya anye urabona ukunyene ariko tugira gutya tukabibaza gutya oya nkuko uko ravuga ngo muziki international Vigence wenda kubazi basi ni na experience yiwawe gato ufise umuziki international nuwahe uko twe tubitahura ku ruhande rw'uwanje ni wa muziki urenga imbibe ariko abafana dufise hano kugira ngo bashobore kubitahura kenshi bakubwira ati mutubarize naka umuziki wowe ufise ukora ku radio nagira niko kazi kiwawe ko kuba kuko deja urabizi kuko urabimbwiye kuko udashobora kubibwira ni mwebwe mufise ubwo bubasha bwo kubumvisha yuko bari international buri gihe turabibumvisha ariko hano harimo akabazo kandi gatoya mfise baravuga yuko twarenganye imbibe ariko n'abaririmbyi bacu bagiye gukora ibiteramo hanze mugabo bya biteramo bakoze ni bya biteramo baza kuririmbira za community z'abarundi bari hanze mugabo ntibamenye bya nkuta z'abazungu n'abari abantu batumva ikirundi bashobore kuvibinga ku rwego ruri hejuru wa muziki w'abarundi uba waharuye yuko gusa ari community y'abarundi peut-être community y'abarundi abari benshi mugabo habayo n'abayo bakamerune cha ega nibaza hajya na bana boyko abari community ngo abazungu gusa abari community yawa biwabo deja kwana turi bakinga mu Burayi urumva abanayigere bakuriye kwisi yose haje ubonye bariko barakora zageza arena habareyo nka 80% y'abanigeria gusa aho sishaka kubesha abari babagenzi afata umugenzi wiwe ari umunigeria agafata umugenzi wiwe wo South Africa cyangwa agafata umugenzi wiwe wo muzunti ngwino ariko 90% cyangwa 85% abari aba Nigeria. Okay, ico ndibaza kiri clear ku ruhande rw'uwanje sinzi nk'abandi. Hanyuma hari ikintu kimaze imisi cibonekeza abaririmbyi b'abarundi baravino bakagenda gukora ibiteramo iyo nyene Iburaya n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane wa Amerika muri Canada benshi baguma baza gukorayo ariko hari abantu benshi nk'abantu cyane cyane bakorera muri uruganda rw'imyidagaduro bavuga yuko abantu bo hanze aba diaspora batacitabira ibiteramo by'abarundi ku rwego nkuko bahora babikora mu misi heze wibaza ko bya bitegwa n'iki wo babwira iki sinatahuye neza uvuze ati hano mu Burundi benshi barakunda kuvuga yuko baravye feedback ndetse na fanbase ibihari hajya mu masale aba diaspora batacitabira ibiteramo ku rwego nkuko bahora babikora mu misi heze ku baririmbyi batandukanye b'abarundi bagendayo usanga ari bake bafise abantu benshi mu Burundi ho baravyitabira ko bitabira ega abarundi bashira ingufu mu muziki wanze ntibashira ingufu mu muziki wacu mwese mu Burundi ho baravyitabira umaze kubona haje mu nyamahanga ukuntu abantu bitabira ibiteramo by'abanyamahanga nikubera nikora mutaduha agaciro setu byonyene ariko mwino misi ibiteramo biriko biraba ngaha tubona benshi bariko baruzuza icyasi nimuzore muca ku ruhande mubaza ibibazo kandi muzi nyishu abarundi bashira ingufu mu muziki wo hanze tout simplement abarundi uzorabe no ku matiktok n'ahantu hose bagira ama challenge y'indirimbo zo haye eske no kuvuga yuko abarundi batazi kuririmba barabizi kandi cyane no alors
ahubwo n'abantu nyene baduca intege sino umuziki w'iwacu uraryoshe ni twebwe twisamburira ko nk'impene nturindire kurindira ngo uje hariya ntibaduha agaciro tout simplement. Ariko none mbega abafana nibo bafise amakosa canke ni abakorera muri iki gisata bari hejuru basanzwe babikora gusumbya uko abafana babikurikirana? Bande aba promoters n'abaririmbyi bose bari hamwe. Ba promoter baye ngire umuntu yigiye ubu promoter uvuga ko ari umu promoter wa free, ariko na kera barawukunda atabavyigiye bahari. anda taba promoter bari bahari. Oya bari bahari. Oya nta promoter bari bahari. Facebook yari ihari. Facebook ya sico kimwe nuko bimeze ubu. No. Sisi turavugisha ukuri. None umpromoter bazomuha amafaranga kugira aguponde wewe wumva tuzoshika imbere gute? Bo ku ruhande rwanje mvuze promoter nza kuja muri bajya organiza cyane. Promoter bamuha amafaranga kugira avuge naka nabi. Wumva tuzotera imbere gute? Ariko none ko numva ngo muri business runaka zitandukanye hari bamwe ibintu by'amarobing mbega business yaye izarizo zose lobbying izi kusanga ko hari abantu bavuga bati kubera ko nkeneye ko ibintu byanje bije imbere reka ndabe abantu banaka bakora ibi nibi ndabare kumbure bashobore kumvuga cyane gusumbya uko bavuga abandi. Iyo bya bindi nakubwiye yuko batanga amafaranga kugira abaponde ahubwo bagira ayo marobi batanga amafaranga kugira ubundi bamwicire. None nibare nta basani bahora batanga amafaranga kuba bitwa ngo nabantuze abantu matere kugira bavuze indirimbo ziwe gusa abandi ntibabavuze. Nibihari. Aho maze kugaraje ntabyo ndahura navyo ariko ndavyumva. Nanje aho maze kugera ntavyo ndabona mugabo ndavyumva nanje nkaho ariko birahari. Tuze turareka kwikawusha birahari kandi mwe murabizi. Navyo tuzi uko twiwacu navyo ntiturahura navyo. Ira nuwa bikora yo cavuga ngo natwe turabikora. Nawe nyene yacavuga ko tatavyo dukora. Ariko hano hariho n'ikindi kintu abantu benshi usa ukwemera ariko kubikora. Nta nivyo nokora. Abarundi turi njyajya. Ya turi njyajya ariko hari nimba dukora umuziki reka nivuge ku gato kiwacu. Nimba ndawukora. Ndawukora kubera passion yiwanje. Yego. Ukora kubera passion. Nandi nari kubona arawuretse kera kuko abarundi na chancho yapfuye atana kimwe yimariye. Nani nzofata na kimwe nimariye. No, kuchimura urachimarira urafise famille. Chancho hari monima ko ndirimbo ziwe n'ubu kugeza n'ubu zizugurura amaradio zikugara n'amaradio zikagira chancho nigiki urundi bwamumare. Legende yo kumunwa. Ba Africa Nova nigiki urundi bwabumare. Bakoze imiziki myiza barazwi ariko hari Bisiko ari miziki myiza kuko ya nabantu twese niki ntana bora batanga yamanuze shepa y'abantu bakoze neza nta no kuvuga ati akanagashimo k'abantu bakiri bo abana balijandi bakiri badukoreye badukujije twakoze tumva kineki reka basi tufume tubahana bro. Hari kindi kintu abantu bamaze iminsi bavuga ahatandukanye. Ari passion yiwanje n'ahandi. Mashwisi yose atayo nariko banaravukiye mu kindi gihugu gitahura ibintu by'umuziki. Je sais pas. Ariko niko akundi nkora umuziki kubera ari passion ngavuga ati Tinato nitumaramare ntibiboneka yuko tudafise abaririmbyi. Juste nivyo ndabikoreye kuko amayera baduha mu Burundi nica ntikize. Hoba hari inyungu Big Fizzo yishimira yakuye mu muziki?
abafana. ariko mugabo mu gihe babafana batitabira ibiteramo byawe wumva ko karabafana abona kuko umufana wo kurazo kwitabira igiteramo ciwa abona babafana binjavyi cyane niba babafana usanga umufana ari rugura adafise possibilité yo kumanuka hehe mu gisagara ariko je suis certain yuko ndazi yuko hari umufana afuma basi afise n'akazi kiwanje muri telefone akumviriza cyangwa akakarungikira mukunzi wiwe ça déjà ndabishimira Imana. Collaboration ya leta n'abaririmbyi yoba yarananiranye kugeza n'ubu kuri mwege mumaze kuba mukuze mwarabegereye murabibumvisha hanyuma murabona ho nyene yuko bavyanse burundu. None we nturi umunyamakuru nagira umunyamakuru nukurondera amakuru amenye si réellement ari byo cyane kuko je ndabikubwiye usanga atari byo cyane usanga ndiko ndakubesha cyane ndiko ndakubwiza by'ukuri. No uribuka igihe badukubita lacrimogène ya nari kwishura ariko narabibona. Voilà, ni wowe umunyamakuru akazi kiwe ni iki? Kurondera ayo makuru. Yeah. Niyo mpamvu nawe no nganye na mugize tireka ndamubazi numve ingene nawe ica bivuga. Abantu bo muri leta bariko bavuga umupira bavuga basket hari umuziki urumva bariko baravuga atari kudufungira ngo naka bazi kufunga bazi kuwugara ntibazi kuwuteza imbere bazi kuwugara bo baba banza amatwi ngo diwani ngo ijya ndirimbo yiwa ngo ikingo ngo ai ntizovuze ngo ijya ndirimbo ngo ya Dojo Sana Fizo ngo ntizo ivyo barabizi. Yeah. Ariko ni gutanga gashimwe none nimba bajya baririmba ibishego nuko bumva yuko abandi babikunda turirimba indirimbo z'amahoro ntibaguha n'agashimwe turirimba indirimbo zubaka abantu mu mico cyane ntibaguha n'agashimwe ariko bazi kumviriza z'icyo ndirimbo zivuga inenzo bakaca nibo ba mbere bafata iya mbere ngo iyanye ngo nimuzayivuze ku radio kubera iki indirimbo zindi ziryoshe batavuga ati iyi ndirimbo yaraturyoheye reka umuririmbi tumuhamagare tumuhagashimwe. Hambavu yaho nyatukiri ukino cyo kugara indirimbo nimba ataco bakirahinduka umengo manager wawe ari mu bari muri Amicale des Musiciens. Amicale des Musiciens ifunga ni ijya nuze ifunga si amri bro nayo ni Amicale des Musiciens ifunga ariko Amicale des Musiciens nayivugira abaririmbyi mugere none umuririmbi apingana na leta bose ugupingana ariko nk'abantu basanzwe baserukira abaririmbyi bo kwegera bakabiyumvisha lacrimogène ndavyibuka none nakimuri kuratahura ngaho nukuvuga yuko badukandamiza bamaze kudutimwebwe naho hari kugira uwo kuragawanira gateka kiwa uhaca bazana lacrimogène bakaze batera ça veut dire quoi? Ninda baterizo lacrimogène leta niyo baterizo lacrimogène ça veut dire quoi? Tuvuge ko ari ikibazo kiri politike cyane gusumbya yuko kibe cy'umuziki. Wish comprend niyo mpamvu nshobora kuba ndabitarwa ariko ntabivuze hari umuntu ari ngaha mu bishanga ataza kumenya ingene biba bimeze. Ibyo reka ntacyo utahuze rero kuri umusesanguzi w'amakuru niwo munyamakuru uzocugenda umutahuze kuko niwo umunyamakuru. Nuko ibyo tubiva ko twigira muri Canada abantu bari bafise amakengo banzuye abamare gato mbere yuko tubandanya hari abantu benshi bafise ikibazo ati burya Big Fizzo yashika ngaha ni mugasho kubera ko niyo makuru bari bafise ejo bundi hano haraje ibintu hano kuri TikTok bombori haravugwa amajambo menshi. Ayo namakuru wakuye mu nzego za leta. Oya byavugiwe hano kuri TikTok ariko kandi n'abantu benshi barabigize ko amakenga. TikTok bavuga n'importe quoi. None ntiyari umuntu yaje ngaha kuri TikTok nyene avuga yuko tour yiwanje muri Canada itazoba. Erega nyene niyo byo ndiko ndavuga kugira ngo nyene bamara amakenga bumva ingene biba bimeze. Tuvugire vya TikTok rega tuvugire vya tour yiwanje antuka ivyo byo gufunga nutagize ikosa arafungwa. Ahantu hose n'abantu bafungiwe ubusa ntibobura
nzoba ndi uwa mbere bamfunze. Ibyo byo ntibikabe. Oya, nzoba ndi uwa mbere, hari abantu bafungiye ubusa. Hari umuntu akubise imyaka 5 kubera yamenye isahani. Umukozi kubera yamenye isahani agafungurwa imyaka akamara imyaka 5 wataragira n'intuze yiwe. Urubanza batararukurikirana. Nzoba ndi uwa mbere bamfunze. Kandi ntiyazoba ari ubwa mbere mfunze jewe. Ya ni bisanzwe. So abakurindiriye hariya bakwitege gute, bitege iki? Abakurindiriye muri Canada. Bitege iki kugira ngo nyene babe bari sûr. Babe bari sûr niki na performance. Yeah. Acho utazoza zowahombye vraiment. Bon kuko Montréal na utanda ndaheruka kera, peut-être qu'il y a 10 ans, si c'est il y a 10 ans, je sais pas, quand sinabwagira ama indirimbo nyinshi nagiye mfise za munyana za sinarinzi gusa. Yako umva uko ari indirimbo nyinshi bakeneye kuraba kumviriza bakabona ndiko ndazi performinga nukuri jewe cyo ndabemereye gusa je ndazi yuko umuntu azoza wese umuntu wese azoza muri concert. Yeah. Imagine ndazi yuko atazoga ya pe peut-être azoga ibindi, je ne sais pas muganda ko organisation imeze neza iki tututu ariko kuri stage performance nani tuzi ubuzima tuzoshika ture bazima dufise amagara meza kwajya amagara ashaka guhukika. Yeah, bibaho aho ukacusanga ariko vraiment imana izo tuzi ubuzima tuzo dufise amagara meza cyane. Jewe ico ndabemereye gusa ndabemereye performance kandi fise playlist indirimbo nyinshi ni hit after hit after hit. Ndazi uko hariyo generation yiwanje, hari abantu bakuze bumviza indirimbo nzokubita playlist gutangura old school to the new school. Yeah. Yanisha nusu amasaha 3. Trust me. Ikijanye n'amatike bayaronke gute, babe baritegura gute? Amatike ari online ku ma post nguma ndayashirako, ubu ndaza kuyashirako kuri nuze yiwanje ngaha kuri bio yiwanje. Sino à chaque fois du posta abariko amalien y'ahantu bagurira amanuze. Ni umenga uzokora ahagera kuri hatatu, ni Montréal na Ottawa na handi. Ni Vancouver, Québec, Toronto, Ottawa, Montréal na Edmonton. Amaze kuba confirmé, handi turindiriye bakora baracharondera amasala. Handi ari confirmé anye ni Montréal na Ottawa. Montréal le 26. Le 9 août ni Ottawa. Okay, urumva yuko ubu abantu ari kwitegura kugira ngo ntibazobure. Urumva hagiye kuza mugani, hazosigara umugani utazoza, hazosigara abazi inkuru. Oya, l'homme propose Dieu dispose wangu. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira yuko dusenga Imana. Kuri jewe nzoba mfisha amagara meza, ndi en forme. Urumva? Buri gihe dusenga twizeye, nyene ntidusenga twihebuye. Oya, ari umuntu asenga yihebuye. Kandi kenshi uzoraba abantu basenga bihebuye bro. Basenga bari mu ngora nibibuka Imana iyo bameze neza. Benshi 99.9%. Bibuka Imana iyo habavye. Ariko hajya kugira confidence mu isengesho hari ico bitwaye. Confidence mu isengesho.
Oya nta confidence uba ufise mu gihe uriko urasenga Imana kubera waronse ingorane kuko utayisenga atangorane ufise. ariko hari igihe uba uri muzima ukumva ati Big Fizzo agiye kuza gukora performance ngaha, reka mbe ndasaba Imana hakiri kare izi hanshikane meze neza. Uko nuguseka ko kwizera utazi yuko uzohashika. Ya byo ukazumva ega umuntu urashaka kuvuga ati teje twako turavugana none akango ebana bye bye click. ni atari. So ubwo nyine abantu bitegure bigende neza kandi tukwifuza nuko byogenda neza bakitaba ari benshi kuko tumaze hari aho usanga umusani yaje ugasanga abantu ntibaje nabo rero bya bindegoma bavuga baze ba supporting umusani wacu kandi umaze kudukorera byinshi mu muziki w'u Burundi ntawo bideha. Afijance ntaragociramo nibaza ko nikindi ndabona ahantu ngo umuntu yagiye gukora concert ntihaza abantu benshi soit abari preparation y'abantu baba biteguye nabi. Okay. Ko wateguye ikintu neza wagiprepare neza ni hahandi nyene natwe tuba twikeneye duhera canke ikintu kikiva. Akiri umuntu wateguye igiteramo cawe neza ukagitunganya neza mbona ukuntu abantu bashaka kura abantu parce que na dernièrement Kidum yari inoze c'était plein ariko y'abantu batabimenye babonye juste ku mavideo ngo voilà hari ati mete malade tu habites à Bruxelles mais tu ne savais pas ko nous era inoze tuvuge yuko abantu usanga abantu bategeye igiteramo baci bahindura place à la dernière minute basanga umuntu muri mind yiwe yarazi yuko aza kuja kuri irya salle wowe kuye irya salle hajya uyishize kuri 20 minutes umuntu aca debukirwa bro ya birumvikana usanga nyine yataye ibintu sivyo ya hambavu yaho nyene kuri ico nyene hari cyo wobwira kuri ico nyene cyo wobwira abantu bategura ibiteramo hanze babitegura ati kuri ico nyene cyuko hari gihe abantu bategura ibiteramo ntibazore basamango babuza abantu biba bivana nabo nyene kuko nabo nyene ifoko deja kwanza igiteramo ifoko gitegura omwe ucerewe cyane 3 mois avant. Okay. 3 mois avant BBC zibaza aho ubabona kuko deja mungaha iburayi usanga abantu bose bafise gahunda usanga umuntu yarapanze gahunda mu mezi atandatu itariki ni mu kwezi kwa kangahe nzoja hari bantu baba bapanze gahunda zabo ahubwo nabajya baza n'Imana kuko ni ikintu cyose n'umwanya rero ushaka kuresita ngaha nimba ufise igiteramo nukuri uwo gitangura mu avant 6 mois avant uri kuragitegura kuko ngaho umuntu wese gusohoka ngaha kuri program ntaguvuga kuja kuyebayeba ukitakita no takaje umwanya ubutakaje n'amafaranga rero mugihe umuntu rero mugihe uwo mu organisateur atabiteguye kare agaca hindura na sala écoute bawe kubari kutumara mata tebe nk'aba artiste kuko tuba dushaka benshi baba bashaka ijya visibilité yego ntibaraba umuntu ntaraba amafaranga baguhaye kuko ntabazi contrat mu asinanye n'uye nayo yoba yaguhaye ibihumbi jana cyangwa agaguha 50,000 dollars cyangwa agaguha je sais pas combien umuntu ntaraba wo umuntu araba kuri salle ya ngari uburobe umuntu ntaharura amafaranga we wajanye kandi nanje sinoshima yuko woma amafaranga hama par exemple na woba wampaye 20,000 cyangwa kama 50,000 hama kuri sare ntihabe hari umuntu image yanje ibonekana tabici ayo mahera mura muduha ego muyaduhe muga teguri
mubitegure mugiye gukora ibintu mubitegure neza kuko nawe ugiteguye neza igiteramo cyawe kikaba neza ega nawe abari visibility kuri wowe kandi seganya kandi nawe uzobuganije uzovuga ati ujya muntu ateguye ikintu kiba ari cyiza n'undi munsi umuntu azoza azovuga ati igiteramo nawe kiba kimeze neza pe azoza mbwa mu gihe bagiteguye nabi aho bantu bazovuga ati nakare byari biteguye nabi okay umuntu azava avuga ati je ngiye kuraba umusani wanje ibindi byose aravuga ati okay nabuze aho nicara cyane nabuze akayoganywa canke ibyo za kubyila manta pre kubera yaje yayisacrifice kuza kuraba ujya musani wiwe mugabo undi munsi azokumva ati naka yateguye ati wapi ibintu byo biba ari potopoto urumva ko nabo bakwiye kubishiramo ingufu kugira ngo batazotakaza credibility kuko nabo nyine baba ko turiko tubimaramaza twese so abiteguye n'umuntu uze n'uwo musani wo muririmbyi cyose tuba tubihombeyemo ariko collaboration ku bijyanye no gupromotinga nibaza yuko hagati ya mwempi biba bikenewe umuntu wa promoting cyane ni nyene byashara bro c'est vile vrai n'umusani ega musani wo baba bashaka confirmation iyo tout simplement okay baba bashaka confirmation sukuja ngaho wasama buri mwanya wasama je nuko nogira gusa video ikonfirma abo bantu yo pull up this date and this day and this biba biheze okay ariko ko akundi je tuba tuvuga ati uti nashaka kuba ndabiposta inshuro 60 nkabisubiramo nkagira iki niki mugabo wewe nuze yuwaho ni confirmation yuwaho gusa wagize video abakonfirme okay ni naka yabivuze niwe yabyivugiye yuko azoza no hama wewe rero wewe nyene rero nuze niwo utegereza kwiruka bro kiruka n'inzara zikamyoka kabisa urumva cyageza gushiramo ingufu ubwo rero abantu bari Montreal urumva ko ariho bazohera mube muri ready barabegeranye note umusani we abari umubosi muri ico gihe abari umubosi ya birumvikana gukorera ni iyo publicité yo gukonfirma yuko azoba hari antwa naho uramaze kubona abaririmbyi benshi ni bon ahubwo tubikora n'umutima twebwe abarundi twacafisa agatima okay so Fizo mukanya gaheze twari twaciye ku kintu cy'umuhungu wawe kuza mu muziki mbega ubona koko hageze wari umaze igihe kingana gute mbega nawe ku ruhande rwiwe wari wo mwanya yari yipfuza kuzira mu muziki ibyo zobivuga ntihagera umwanya ko umwanya ugeze ko musohoka kuva pour le moment ntacyo nshobora kuvuga mbwa kazima nabahonjesheje gusa mwumvise ivyo nzobivuga zobipanga ndabivuge bien okay uravye umusaruro wa album nuko wari witeze ubona gute pas mal ça marche bien déjà je crois yuko bitari kugenda neza sinari kuba certifié no kuri Audiomack qui veut dire yuko irakora neza kuri nabaye certifié déjà kuri ahandi dicertifié ahandi hose yasigaye kuri Audiomack je crois félicitations déjà c'est kuri irakora neza hari bon je me plains pas vraiment quand ndashimira abantu bose bagenda ku streaming izo ndirimbo ku ma platform no kuri biko bija mu nzira nziza même si abi wacu bataramenyera kuja muri ayo ma platform antuka ku bantu bigora bakajayo bajya bake babizi antuka merci beaucoup ya hano hari kindi kibazo kimaze iminsi muri industry y'u Burundi bikizo ndaza urabizi muri legend umaze gukora byinshi ariko abantu benshi bariko barilamanta ku bahungu bawe ngo barashobora kuba barabura indero umwe mu ba promoter ategura ibiteramo hano ico kibazo ni ciwawe si ciwanje ya ndabyumva ndabana gatoya
bo ikindaba na gato kivuga ro umuntu urashaka kumurera ukanya ka apre agiye akaca hinduka cyane urashaka kumurera nabi agiye ahantu akacuba mwiza so wewe kushima ukuntu uba wamureze ibiza kuba ni nkuko jewe mama yarandeze ndakura mama aziko ndi umwana wiwe nawe arazi ivyo ndimo arazi ivyo ncamo bo nari nkeneye kubaza kano kantu mbega uko bavuga ko atandero bagira mukiri kumwe wabona ariko bameze wewe ubona yuko ariko bameze ubu canke uko bari bameze niko ubona ko bameze cyane bo kubera ko we mwaba muri kumwe cyane natwe nk'abantu twaba turi hanze twabona nyine ibyo mutweretse wowe ubibona gute nk'ubu wowe ubibona gute ubona yuko igihe bari wanje n'ubu atandero bagira canke iki gihe bari bafindera bo twe tuko turaraba tw'imiziki bayikora tukabona baravugisha abafana neza tuba tubona ko ari sawa none bishaka ndakwishire gute Chance ya ndakwishire gute ku ruhande rw'uko bavuga ko kajya ndakubwire bro nta muntu akundwa na kandi na wankwa na bose kandi hari n'ukundwa na benshi rero muri business imishwarano nk'iyo ntibura bro okay wibaza nk'umuntu ariko agenda agira afishe ziwanje ko tutavugana okay ariko avuga igiteramo kitazoba tutavugana ntitwavugana hari ukuntu nyene umuntu nyene atawaga n'ishavu agaca avuga n'importe kwa mugabo so kuvuga ko abavuze indero kandi umuntu wese ntarabwa giza na bose kandi bivana n'ukuntu mubana n'umuntu kuko jewe urashaka kuvuga ko je ndibandi cyatandero mfise ariko uwundi muntu twicarana tukumvikana abari energy dutanga je nawe energy ibaye mbi ubona ko ndumuntu mubi mugabo ubajije uwundi muntu akakubwira ati nta mwana mwiza je ndabona arusha ujya anye rero energy zidahuye nkumva bishabi bakajagara okay ku masanamu y'indirimbo niwe nshaka mwakoranye na Melanin Boy abantu benshi baragiye batanga comment zitandukanye ariko je ikibazo ciwanje kiragira kiti uravye uko mwakoranye n'aba director bahari kuri gya ndirimbo nuko mwahora mukorana n'abarundi urabona ikijanye na quality ukuntu bakora akazi wo bisanisha gute ndatawurisha kibazo ndatawurisha kibazo ushatse kuvuga uko wakoranye n'aba director batandukanye hano mu Burundi bakora amasanamu yandiko ndavuga ku kibazo cy'amasanamu y'indirimbo niwe nshaka ajya amasanamu wowe wayabonye gute ijya quality y'amasanamu wowe wayibonye gute avanye ko ndakwishura boss ndi kuri quality uri kuri iki ndiko nashaka kumenya uravye ukuntu abo hanze mwakoranye nuko mwahora mukorana n'abarundi hari itandukaniro canke hari ikintu wo bivuga ko itandukaniro yuko bakora uko bakora bivana n'umuntu bivarana boshe ko yuko ari abantu baba bafise ari aba director baba bafise ingeso zabo ashobora kuvuga ati jewe par exemple kugira ndaguhe video yawe biza kumfata ukwezi okay nkayikora nundi akakubwira ati jewe iyi video nzoyigwa muri 2 semaines nundi akakubwira ati jewe iyi video nzoyigwa dans 3 jours ou dans 5 jours ou dans une semaine alors il y a vidéo j'ai une semaine après yari iheze mvuga ko bon mu Burundi nta muntu turakorana ngo ampe video dans une semaine bivuge ko bari aribo bakunyarukirije gusumvya bakubwiye bivana na video iyariyo bakuba abo tumaze gukorana bose antukujya niwe mu ba director bose ujya niwe Comme directeur yampaye video atayitebeje une semaine yari yampaye video abandi ni 2 semaines 3 semaines 1 mois hana wira 2 mois
Hambavu yaho uravye isoko ry'umuziki wacu mwino minsi mu minsi heze barakoze n'ubu baracakora hari icyo ubona ciyongereye isoko hehe kwanza turiko tuvuga isoko hehe hano mu gihugu no hanze yaho isoko arafise mu Burundi barafise aho bacuruza umuziki ne mukora mutinjiza ariko mutawuvuza no kuwuvuza mwe murawuvuza kwanza dupo buri munsi iryo soko uwo munyagihugu azogura gute ndirimbo mugiye mu mutawuvuza mwebwe mutavuza muvuze Tanzania gusa n'inkenya n'ingande n'inyarwanda ne mukoze mukora mu shore gute mwunguke gute ahubwo none natwe mwibaza ko tushora kugira muvuze abantu bawukunde amabace bawurondera none koko nituvuza muvuze combien de temps urumviriza amasamirizo uri hiyo yo ngaha iri kuri internet none ugira mvuga busema ariko nubwa mbere ni jewe gusa ndiko ndiramanta kuri ico kintu ya vrai arashobora kuba ariko je icyo nzi nuko tuzivuza wewe none wowe urahagije oya simpagije pe kubera kitoba 89% cyangwa kubera kitoba 80% cyangwa kubera kitoba 90%. Tugiye muri ibyo wosanga dutevye cyane uravye rero uko mukora nimba twoteba rero reka kumbaza ico kibazo kuko twoteba bya vrai kuko namwe murabifise mu ruhara bivuze ko mukora mutunguka bivuze yuko tuwukora mutawuvuza kubera ko mutawuvuza tuwe tuwuvuza buri munsi nabikubwiye umuvuza muri banga ko turi abaririmbyi bashika nk'igihumbi namwe muri amaradiyo ashika nk'igihumbi iradiyo rimwe birakwiye ko birakwiye nyene ko bigenda neza urabona no ngaha kuri pano hari space imwe zitatu zigera kuri zo urabona ni jendi ngaha hejuru wewe uriko uravuga wewe urawuvuza nanje bivuze ni yuko no kwinjiza cyenda shaka kuba ninjiza bajya abandi reka je mvugira abandi bose nanje ndi wewe nimba uvuza eske ni mwese muvuza nimba je ninjiza amafaranga eske ni bose binjiza amafaranga ahubwo muri kano kanya ushobora kuba uri kurinjiza abanye nabo babigenze gutegera ngo nabo bukumbure binjize nkuko nabo buri kurinjiza uvuza abandi nabo babigenze gute nimba wowe uvuza abandi bukora iki batawuvuza nyene niba uvuze hanyuma nabo bije ku nyene nimwa uvuze ngira bazoronka akuyoko abantu bace baba urasiko ko arabara baririmbyi benshi kubera mutavuze indirimbo zabo kubera mubabanira ngo babaye 10,000 ngo babaye 15,000 badafungura kubera mwebwe mubabanira tubabanira gute ko ndavuga ababikora tubabanira gute kandi buri munsi tuzi playing bangaye muzi playing hari nizo tuvuza atanuwazi nuwatubwiye tuzivuze nabarinji bangaye bilamanta yuko indirimbo zabo batazi apana baririnji reka nanje ndabivuge Burundi mushiramo ingufu muziki yo hanze ndabisubiyemo kandi sisubiramo iyo ni nyishu ndaguhaye rero mu gihe muha ingufu umuziki wo hanze ushaka abarundi binjize gute ubwo ntizobavura ubwo gamugani ntizobavura rusanga buri gihe hagati y'ama media n'ama artiste hama ari Brad Offer buri munsi none nta Brad Offer mugira egira hari ntayihari ku ruhande rw'uwanje ntayo mbona aje ku ruhande rw'uwanje irahari byemezwa n'iki vuge kuko je ufashe ukavuga ati mukagira inama ukavuga ati indirimbo za Bantu Boy ntizozivuza habari Brad Offer ariko no munsi byo nta bihari aho dutembera ziravuzwa kubera ko mutabivuga birahari kubera ko nta bantu basaba amafaranga abapeti kugira bavuze indirimbo ziwe wewe uravuga ngo wewe kuri wewe oya reka tuvuge rusange nta bahari basaba amafaranga abapeti kugira bavuze indirimbo zabo bro amafaranga mpora numva basaba ko ari make Ejazo nanza kuchanganya birahari ntibihari
nayo bari make mugabo arabasaba umuntu yavuye hari yavuye isororezo hari yahatikuye n'amaguru yinjiye muri studio petete yarose amafaranga kugira aronke amafaranga petete yagurishije impene yiwe canke yagize ente kugira ntumbaza aho yakuye amafaranga yinjiye muri studio kuva isororezo aja muri studio petete muri Bantu Boy sivyo bakamukorera iyo ndirimbo agasubira kandi isororezo n'amaguru sivyo indirimbo akazora bati kugira nshikire ku radio agasubira kandi n'andi maguru gigiri no ku radio none mwebwe mujejwe kugirana mujejwe gupromoting umuziki wiwanyu niko kazi kanyu shwa nikanisha abandi basani nibyo ari arashitse ngaho arakuzana indirimbo yibo baramusabye amafaranga none wumva tuzotera imbere ivyo bintu ntibihari kandi bavuze ngo none ko babasaba make kivediro yuko nawe urabizi bo ariko muri ico gihe naho ya radio wa umuntu yayishinga nimba atabantu bahari ba sponsoringa umuziki ku makuru nkunze kumva hanze nuko habaho collaboration y'abafisa ayo malebo y'aba managers b'aba artiste bakayaga ukuntu boza barakorana kugira ngo kumbure niba bafisa ibyo bakora baze bararaba ukuntu nyine babivugana kugira ngo indirimbo zabo ntizibure uko zivuzwa yaraje bro YouTube na Facebook barazivuza yose yaraje ahubwo barafise chance ukumva ko chance hari none umva none abantu matere mujejwiki none abantu matere baje bavuza ino mujejwiki yesi sinanima wo uvuga iki uvuga amakuru mvuga amakuru ariko hagati aho yavuga yuko abaririmbyi batotezwa nimbo horo twumviriza hano hari umuntu atwumviriza buri munsi we warabizi namubonye muri comment reka mvuze wewe yega fijance ifoko baba ntukuranawura ega ifoko baba 80%. Kare nigeze kukubaza nti mbega collaboration hagati y'ama media n'aba artiste yogenda gute harabuze iki kugira ngo bigende neza Janse ari amacakubiri kuvuga ngo ubutu n'ubututsi amacakubiri ni kwa kundi imigwi intara muze murabivuga bro birahari kwege mutabivuga okay none nibihari no kandi urabizi birahari kwege watoshaka yuko Bifesi yicarana nanje nabajya anye babonye Bifesi kandi bumvikana ko utoshaka ko bicara wawo uko naikana na Fizo c'est quoi ça barakubujije ko mwicarana na Bifesi bro uratahura ntutahura yandatahura urushaka ndakubwire kandi gute bro abo nabo rero ni bande example ndaguhaye yana muntu umwe mbuza kwicarana n'umuntu ushaka kwicarana nanje uricarana nanje ariko none nk'igihe muhaguruka mukazamura bavuga ku mugaragaro abafana banyu ntibomenya ikibazo gihari mwebwe ni mujeje aya makuru woko wavuze ngo uzi yuko babaha amafaranga make kandi wowe wavuze kubizi kubera ko utabivuga ku radio ni wavuze ko numva ko babaha amahera make abo bantu kutabivuga esko urubivuga yuko woruvuga yuko hari aba journaliste bamwe bahora basaba amafaranga abaririmbye ntimba yasabwa n'aba journaliste bayasabwa na bene company urishire niko biba biri oya niko biba biri cyane urishire yuko wovuze niko biba biri basaba amafaranga none umujournaliste yasaba amafaranga kandi ahembwa ku radio birahari nta bihari kuko jaho ndi nta bihari kuko ico Agence birahari nta bihari aho ndi nta bihari reka kwivugira wewe nanje mvuze aho ndi nanje ntawe baransaba kuko ntibashobora kuyansaba mugabo abandi barayabasaba abo bayasabye wowe kurivugira mugabo je reka kwivugira ayo makuru ntayuzi
nta uranya approachinga yambwire umunyamakuru ntayuzi ntayo oya uko wumvise yuko ibindi ko wabivuze ngo amatwa nsumira ayo ntayo urumva rero amatwa nsumira ntuburi siri yuko ivyo bakubwiye ari byo. Okay sawa. Niyo mpamvu umuntu ashizemo akantu k'amatwa nsumira abavuze kugira ngo nakayumve ko abiza mu hukuri. Okay sawa, ikindi kibazo ushaka kubaza? Ya kirahari nyene tu kuntu nk'impanuro ubona woha abaririmbyi yaba n'abakorera muri kino gisata nyene ca entertainment muri rusange. Uravye ukuntu abantu bakora mwino misi nta n'impanuro nimwe wobaha? Navuze discipline. Gukora bakora neza hasigaye discipline gusa. Aha uvuze discipline rega abantu benshi si bose baciye ku ntebe y'ishure bumva discipline bakumva discipline bakagoma bavyumva bigenda uko nyene. Urashaka kumfasha ukabasobanurira discipline? Nshobora kugisigura mwijambo rimwe nkavuga ko ari indero mugabo ugasanga nawe yumvise indero. Asigiriwe muri iryo jambo rimwe basi. Rega kuza kwanga witeranya vigilance kuvugisha kuri ni vyiza ajya mu buzima. Kuvugisha kuri mu buzima kuri kuzokutuma uba libre. Je umuntu azofumanya anyankiro kuvugisha ukuri. Uko mwebwe ntabwo muvugisha ukuri bro. Uko uraza mvugisha ukuri akagari ndonka bazobaba bakanyaka. Bakankura mu kanwa. Akagari. Uze ha? Akagari wapi? Watahuye ivyo nashatse kuvuga? Nabitahuye cyane. Nibaza yuko umuntu avugishije ukuri ni vyiza cyane. Tubaye abanyakuri. Nibaza yuko tubaye abanyakuri byo dushikana kure. Ya uyu mwaka rero habuze iki ngo concert ya Independence ntibe festival. Twese turi hanze. Ya okay. Imigambi ya Bantu Boy ibyo gusinyisha abasani biracabaho canke mwarabihevye? Imigambi yawe ntukazovuga imigambi yawe bazobone gusa imigambi yawe yabaye. Imigambi ni myinshi ukazovuga imigambi yawe. Okay. Abavuga imigambi bagira amakosa. Wowe bazobone gusa wakoze ikintu ushwa magatiri. Iyi ni imigambi nari ifise nairanguye. Ejo bundi hari aka video twabonye tubonamwo side zibiri Big Fizzo ari gupromotinga show yiwe yo muri Canada, Lolilo nawe promotinga show yiwe ku Masanganzira. Woba warakabonye? Kubera kumuzana Lolilo ngaho bro turiko turavuga vya anusi wanje wayo umuzana ngaho. Bo ni kubera ko nzi yuko mu baririmbyi benshi bahari no munsi champagne kubera utavuze champagne na post ya champagne kubera utavuze champagne nawe nuko ntaramushikira niwe je na postinze ngira wari kumbaza ati twabonye Fizzo ariko agira publicité akogira promotion y'igitera abacu tubona agiye na champagne promotion kubera ki utavuze uwo directement jina nashize ko statue. Impamvu mbanje kuzana Lolilo nuko Lolilo ari mu bantu batanguranye muri no ruganda cyane na Big Fizzo kandi n'ahantu iyo post yabonetse ni kuri umwe mu bantu biboneka ko asupportinga cyane ibikorwa bya Big Fizzo gusumba buri musani wundi wese. Bo hano ikintu cyo nkeneye kumenya Big Fizzo yarakabonye mbega akabonye ni ihe reaction yagize kukabona he kwa Yasin ara postinga indirimbo z'abantu bose je crois
ifoko abantu bose bamwigirako apostinga umuntu bita Big Fizzo gusumbya abandi basani bose. Sinavuze ko adapostinga abandi. Big Fizzo bari imbere pourcentage nyinshi cyane. Ngene nako ndi mu boss wi ushaka posti arapost nabandi arabaposta ngaho none umubosi wawe ushaka uzomposte kangahe rimwe wari wamutumye Ravyo bibazo vyawe kumenga ni bibazo bikorera namutumye iki ibindi byose muranda mutuma ndazi kwabandi basani posta kutarambaza abandi basani gusa kuko abandi basani utarabambaza ahubwo ari kubaza ati bajya basani bose ahora posta uwo umutuma abakumbira ngo ni wowe wamutumya poste kijya kinuze kuwe kutambazije bajya basani bose ahora posta ni wowe umutuma aho naho ubu mbarije ntarahashika ahubwo unyishyuye nkaca ngenda direct iyo ndiko ndaje baza ikibazo mu rusange apana kuzura baza deja ni wambajije na champagne kuwe kutambaje mbe champagne ko twabonye mu posta kandi na office kuwe kutambaje champagne twahereye kuri Lolilo kwa champagne ntituragerayo niyo mpamvu naringi Lolilo kubera yuko nagiye kuva ndabye mbega ninde muntu na Big Fizzo bamaze kuba bagendana urugendo rurerure gusumbya abandi niwe gusa n'abandi barahari ariko kubo ndi buvuga ubu tuvyemeranye champagne yaje inyuma muri no muziki wo mu Burundi champagne yaje inyuma ya Lolilo cyane rero niho muhora mu minimiza abasani ngo kubera yaje inyuma rero nta gaciro akenewe kuronka ku ruhande rw'uwanje niko nabifashe wawe nta gaciro rero si kuvuga kutamuha agaciro ndi kukubwira impamvu nabitondetse uko kubera iki none mbajije ngo kubera kutabaza ati mbe abajya abasani bose ahora posta ni wowe umutuma bro nta muto nta mukuru umva maybe dusumbanya akazi mbwa twese turangana tout simplement okay experience mbwa twese turangana kuko nizo zibika zaramagi baje uriko rasuzugura nibo bazoza kuba abahatari ejo nta muntu nasuzuguye akoko gakuremo hambavu yaho tubandanya kuri Mr Champagne navuze kuri Big Fizzo uravye show yakoze ya mbere yakoreye muri arena agiye gukora n'iyindi utubwire uko mubona Mr Champagne avuze iki kuri Big Fizzo inde Champagne avuze ikintu umuririmbyi ari determiné umuririmbyi afise courage umuririmbyi aduserukira naho ari umunyamahanga mugabo n'umuntu ategezwa kuba n'umuntu mutezwa kumuha place nga kuko antuka ashi ivyo akora hari n'ivyo akora n'abarundi batabikora urije n'umugenzi umugenzi n'umuntu ansaba impanuro n'umuntu fara atangorana n'iziwe atakabikiwe ndamubona okay nari nageze kuri akabantu bo muri commentaire mwe mufise iki kibazo oya barigiri oh lord nari nkumbiye gutwenga nari maze iminsi ntatwenga ambavu yaho Fizzo ni rya mbere mpuye no muririmbyi wanashima mfana nakuze mfana ansumba munini mu ruganda ndimwo mwitangazamakuru muri entertainment Mikawo Muhanuriki Migano muhanura ko zaravugisha ukuri ashira ukuri imbere nico kintu ca mbere no muhanura utaravye ngo mbe bajya anye ni gute bajya bambona gute canke bajya oya hagarara hagati uvugisha ukuri bazoguhora ukuri point nta kintu no guhanura okay nta kindi kintu kizokubuza gukora ico wowe wumva ushaka gukora yes. Hambavu yaho hari ikintu kimwe nibagije mbega ubwo Big Fizzo ntashobora kuba
atagihereza ikibanza itangazamakuru ryo mu Burundi kubera yuko kenshi mu biganiro byiwe ntuzokumvamwo ikiganiro cyuko haza kubamwo ikiyago gutahuzanya n'iki, kenshi wumvamwo guharira cyane. Wowe umuntu ikibanza ataguha ikibanza Urisiri ko tutaguha ikibanza? Ndakubajije nanje ndakubaje banzu nyishuri. Wowe umuntu ikibanza ataguha ikibanza? Ndashaka unyishure kuri ico kibazo. Eske wowe umuntu ikibanza atakiguha? Ahantu ngumane ikibazo tugiye straight umuntu ataguha ikibanza tugiye straight ya umuntu ataguha ikibanza ntacyo uwo muha birumvikana. Wentre nakwishiye rero. Okay, ndavyumva ariko kandi banza guteje no guha ikibanza. Sukumuha ikibanza ngo yicare ahubwo itangazamakuru ryo mu Burundi urifata gute? Uragitahura gafijance. Ego. Wambajije nanje nakwishyuye. Eske wowe ikibanza umuntu ataguha ikibanza? Nubundi ni kibazo ku kindi. Inyishu ntibibonetse. Nakwishyuye sinoguha ikibanza utampaye ikibanza. Okay, usubiramo wabajije gute? Ati murabona avuga atari iki niki. Ati kweki nicara abantu batanyubaha. Apana ico. Ndi kuvuga ati ikibanza Big Fizzo aha media zo mu Burundi canke abamesha makuru mu Burundi. Kuvyerekeye iki? Mu muziki ko akazi ka Big Fizzo tumuzi ko cyane ni gukora umuziki kubera ko kenshi iyo Big Fizzo yakoranye ibiganiro n'abandi bantu bo hanze y'u Burundi nukuyaga bagahuza isi mu baziki nakacishura ngene babona ibintu muga kenshi ara wo mu Burundi usanga ari mpari. Kubera iki ari mpari? Nshaka kwibaza ico kibazo impamvu ari mpari. Kubera iki abandi tukaganira neza, n'ikiganiro kagenda neza. Kubera iki bo abari mpari iminsi yose? Nshaka kwibaza ico kibazo. Iyi niyo mpamvu tuba dukeneye ko Big Fizzo bari duha umuco kuri ico kintu. Niyo mpamvu niko ndakubwira muze muravugisha ukuri kuko nimuvugisha ukuri. Nta kuntu no ikibanza umuntu yashaba abantu bagize inama ngo bafungire ngo Bantu Boy muziki yose iva muri Bantu Boy ngo ntivuze. Nta bantu no ikibanza ngo aba DJ baje hamwe bose ngo ebana nta ndirimbo ya Fariyazi izovuzwa muri club. Bagira ivyo byaraheze. Ntiwaririmbye What's My Name ntibyarangiye? Ni wabirangije? Ntibabitahuye none si buri munsi numva ku masamiriza indirimbo za Big Fizzo zivuga. Umva uremera ko babitahura? Ko mufitanye ikibazo? Yabo. Wemeza yuko babitahura ega batabigiye ega sikuvuga ko babigirira je none abandi nibabikorera eka niya system nyene Rwanda. Niya system nyene ndiko ndavuga. Nkumu legend yabibayemo ikibanza umuntu azoguha ikibanza. Umuntu azokubaha uzomubaye. Utazokubaha nawe uzomureke umuce iruhande wigira. Rero mugihe je utanyubashe mugihe jewe utama agaciro kiwanje. Pourquoi je vais fréquenter avec toi? Pourquoi nza kwicarana nawe? Pourquoi ndaguha ikiganiro? Nzi yuko wewe utama agaciro. Pourquoi ndaguha ikiganiro nzi yuko utama ko gaciro? Icara n'abafite agaciro abaza agaciro je no fumanja kwicara isororezo hariya ku bantu bampa agaciro hako no kwicara muri ville ku bantu batama agaciro. Okay. Bana icara n'abantu agaciro abantu baguha agaciro abataguha agaciro nabo baje kure. Byumvikana ko Big Fizzo muri rusangi yavuze ati ubujeye ku ruhande rw'iwanje nzokora ibishoboka abatavyumva ntituri kumwe abavyumva turi kumwe. Rero wo kwicarana n'abantu batavyumva none wo kwicarana mutavyumva kumwe. Rezo ko marindura iminsi yose. Okay.
Refugees we navyumva none wowe kwicara n'umuntu mutavyumva kumwe. Kubyumva ndiko ndabyumva. Byumva kumwe. Uno wicara n'umuntu muvyumva kumwe. Kuko yo wicara n'umuntu mutavyumva kumwe azokwamara induru iminsi yose. Kibe umuntu muvyumva kumwe n'umuntu wawe ndakubana ukamuba. Wawe ndaguha agaciro nawe ukamuha kandi. Okay. Vrai ou faux? Niko bimeze. Niko bimeze none abandi ko batabigira rero. Ariko barabigira. Chimamanda hano yavuze yuko ngo abaririmbyi b'abarundi ngo mugara cyane ngo atamafaranga mufise ngo ibinabiriya ngo aba diaspora ngo babarusha amahera ngo mukore ngo ntimububa. Iyo ni opinion yiwe. Umuntu wese afise ubushobozi bwo kuvuga icyo ashaka cyose. C'est normal. Nimba yahuye n'umuntu akamugara ko ategezwa kuvuga ivyo yoba yarabonye. Kira muntu wese afise umuntu wo kuvuga nuko umuntu kibabaje nuko umuntu udusohoka ibintu bidusohokamo ari bibi. Hari igihe tuvuga nabi tout simplement. Hako n'umundi hari n'abandi bavuga bafite ibintu babifitiye ubuhamya. Ariko aho noza kumupinga ngo nitugara. Petete yoba yarahuye n'umuntu aramugara ko umusana aramugara ko birashoboka. So arafise doye yo kubivuga. Ariko aho n'ubu ntihaza guma hazamwo cya kibazo ca conflit y'ama generation uzohavura usanga Big Fizzo afite ishavu bakuru babandi batoyi babo bazorigwemwo. Tavuja je afite ishavu nde. Kubera kurumva hari abakoreye ibintu Big Fizzo bitamushimishije nabaje mu nyuma zabo nabo bafatwa nka babandi nyene. Eske ndabafite ishavu. Kubona nari kase nabo nabagiye kure ni shavu. Ariko umuntu umugiye kure nuko aba yakubabaje. Oya, sukuvuga kukubabaza nuko muba mutumva nuko ubona ko mutavyumva kumwe tout simplement. Ntabwo ari shavu. Numva yuko n'uwuje inyuma yiwe nawe agasanga turashobora gushwana no munsi kubera ishavu tugafatana mu mashari cyane tugatukana et puis le lendemain bana gari shavu urambabari. Urumva iyo ni shavu ni iki mugabo ubona yuko mutavyumva kumwe umwe afite inzira yiwe ntimurinde guhura ngo mutangore gutukana canke c'est ça. Okay, aho ni sawa ibisigaye ku ruhande rwanje byasa nibyo. Merci ku mwanya wanyu. Ariko haraho narose inyishu naho ntazirose. Petete naziwaye petete osanga nazikubwiye mbwa utatahuye ko nakubwiye inyishu zose. Nabitahuye ariko nyene hari ukuntu usanga inzira Petete umuto wawe rero ni udatahura neza izo nyishu naguhaye. Mugabo je nibaza yuko ibibazo byose navyishuye. Nta kibazo na kimwe utambaje nishenga. Kubitahura nabitahuye ariko ikintu cyuko Big Fizzo ashobora kuba aminimiza itangazamakuru ry'u Burundi no bandisiri cyane se no bandisiri. Navuze kuminimiza hari jambo nakwemukana kuminimiza kushaka kunkwegera. Hano hantu nyene urabona kwa gutahura niyo mpamvu capacité yo gutahura usanga iri je sais pas hari jambo navuze kuminimiza canke wowe niko wabitahuye niko ubwenge bwawe wabitahuye. Bo hari ikintu n'ubu numvise wase kunshura kubera ko nakibajije ukambaza ikindi kibazo. Ndakubaje Fulgence hari jambo navuze kuminimiza canke wowe n'ubwenge bwawe niko gwatahuye yuko ti umugabo avuze kuno ndashaka kubwira ikintu wowe kagitahura ukundi n'undi akagitahura ukundi wowe niko nawe watahuye kubera yuko nyene hahandi aba rukubaza nakana bakakubaza ucusanga mutaganiriye neza ngo mutahuzanye nimije ko nakubajije donc ofise duraye kumbaza je sindakubaza c'est ça kubona nakubajije nikuvuga ko nakuminimije. Oya none iryo jambo ryo kuminimiza rivuye he ahubwo kubera nakubajije no kambaza nuko hari habaho umuntu akabaza ikibazo yiteze inyishu ariko inyishu akaza kuyironka mu kibazo kandi kinini. Kumbe waronse inyishu ya irimo none nakuminimije gute
Filijazura. Filijaz. Filijaz. Yeah. Hari jambo kuminimiza na. Urangyoye wallahi. Ntiwarivuze ariko. Oya wavuze ngo kuminimiza wo arivuze iryo jambo arivuze. Ego je narivuze iryo. Natwe kuri kuri recording ikinuze iki kiganiro. Ugenda kucubiriza wumvise yuko je hari jambo navuze kuminimiza. Ngo uraryadukanye ariko urabona ko ubona ko uraminimiza. Sinavuze kuriko ati ntubona ko harimo akantu ko kuminimiza kubera ko kenshi watahuye wewe. Je natahuye ariko kano kantu nyene minimiza. Kano kantu kuko nyene buri gihe usanga ari kibazo ku kintu gacho usanga hajemo akantu ko guharira cyane ucumengo nyene harimo akantu. Tuko turaharira cyane sinakwishira ibibazo wowe wambaye ibibazo ndakwishira ibibazo none sivyo. Okay. None nako hari jambo uvuga kuminimiza je nazanye nga. Nije narivuze iryo. Ni wowe warivuze. Pwendo bivanye n'ikiyago twagiranye. Yeah. Niyo umuntu wese aba afise ukuntu yiyumvira kandi n'ukuntu ategera ibintu. Umva wewe mu mutwe wawe wategeye yuko ako kantu nimba iryo jambo ryakujemo no kuvuga niko wewe wabitegeye. Tu comprends? Yeah, je comprends. Voilà. Hari ikibazo nakwishuye. Oya naco. Byose birishuye ariko nyene byishuye mu nzira irimwo iciye kure igumye. Banjoye. Nari mazi misi nateze ndakweze pe. Ça fait du bien d'avoir d'énergie. Merci monsieur Fizo, soit béni. Ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Ok, hari ikindi kibazo bashaka kubaza canke warangije? Boya je nahejeje bisigaye no kubashimira ku mwanya gusa. Merci. Reka nanjye ndabashimire ku bibazo petete ari abandi bashaka kubaza ibibazo mbwa mwaro mu mwanya numva navyishuye. Ndibaza ko navyishuye kamwe ibibazo. Nshuti ngo arabifise. Kimwe gusa kimwe no hanura gusa sivyo muzogendera ukuri. The truth will set you free. Bazofuma baguhora ukuri. Okay. Justice. Ubona yuko umuntu bamurenganije bivuye ko bamurenganije. Muze murasobeka ibintu s'il te plaît kuko iyo ni ingwara tugwaye twebwe abantu turayigwaye. Reka nanjye nishiremo turayigwaye surtout no muri industry yacu. Iyo ni ingwara tugwaye. On est tellement d'injajja. Turi njajja. Grave. Jeni cyo bya abo bandi nabo babikora antuka. Nibahe chance abo bana, nibahe chance iyo industry yacu nibahe kuko nabonye babifisemo uruhara. Ese murareka kuza kutubaza imitego mututega imitego mutubaza ivyo mutubaza kandi nabo muba mubizi ivyo muri ko murakora mu mubizi. Nawana kubwije umpaye agaciro ndaguha agaciro utakampaye bye bye likiliki. Iturinda no gushwana canke iki niki. Hama merci beaucoup. Hama nsubire ndabibutsa abantu baje muri umunota yuko concert izoba ni le 26 Canada muri Montréal le 26 na le 9 Ottawa c'est confirmé abantu muri Canada en tout cas narabiteguriye ndi ready. Est-ce que vous êtes prêts?
Vous êtes prêts? bariteguye barakurindiriye. Mwitegure vraiment ko jewe reka dusabe ng'Imana gusa tuhashikane tusaba amahoro tumeze neza dufise bonne santé sinon ni kuri ça faisait longtemps ntaja za Montréal nanuze na Ottawa. So I'm ready. Okay. Bye. Mugire ibihe byiza. Okay, sawa merci. Akazi keza nawe. Thank you boss Big Fizzo. Wewe turakubaha gusa nyene ni hatari. Gusa nyene? Biragoye ni probleme. Ako kagusa nyene niko kabi rero. Kubera ko Big Fizzo urazi kimwe mu bibazo usanga hano dufise kenshi. Mu Barundi sinzi ko biba muri entertainment gusa ariko simbona muri entertainment simbona ukuntu mwicara mu kigi kibazo cha entertainment gane kiba kimeze ukuntu muhura mu kiga mu karaba mbega tugende gute ko baguma batwagiriza ibi nibi tuzobisolvinge gute ko twagize amaseminari mwaraje jewe sinari bwazi Bujumbura uvyibuke ega ndiko ndabwira we ega ubwira bavuye mu kirundi ngo ubwira iki gito cyawe cy'ubundi cyumvireho wenda kubwira wowe directement akandi ndiko ndabwira n'abandi ega ndakubwiye ni vya bindi nyeneze uture njyaje none ayo maseminere twakoze ubibaza ko ayo maseminere twakora kubera iki kubera kwiga ikibazo gihari ariko ni bangaye baza mugabo ashanga inbox ariko ari lamanta ubundi mugabo mugiyaze muri seminere nazi ara kandi kano kaje ngaho hari abavuga yuko iyo bakuru baba presence ahantu iyo hagize ikiboneka ko bakuru babo baca bashaka kwikumira ko hafi ya byose byabonetse hari icyo bizi kibyo ega ni wowe umunyamakuru je ntavyo nzi je ndi umuririmbyi ivyo je ntavyo nzi ni wowe umunyamakuru duhaye makuru okay sawa ni wowe makuru je nayo nzi ayo makuru nayo nzi ahubwo wayatubwira n'abantu bari ngaba bakavyumviraho imyidogo yo irahari imyidogo yo kuvuga yuko baririmbyi bato bakuru babo nabo nyene ko harimwe amahinyu kubera ko iyo babatwaya ba presence ahantu ibyo barose usanga aribo bashatse kuronka byinshi cyane gusumbya babandi ugasanga babaminimije ayo n'amatwa gusumira canke urabifitiye preve nibivugwa n'imyidogo y'abandi n'amatwa gusumira yeah urumva ko naje nakubwiye ko amata subi bya bindi nakubwiye wa vyanse uvuga ngo ntubuzi ko ari ivyo bya bindi nakubwira ko hari abantu baba amafaranga kubera aba journaliste basaba amahero mbwira ngo urumva ngo nimba ari amata gusumira abari inkuru zitarizo umva mbwa wowe ubona kubajije nti uri siri yuko bihari ngo iyo midogo irari umva nanje nakubwiye yuko aba musiciens benshi banga kubavuza kubera batatanza akantu ah bon? Ok, merci.